Hello everyone, ndabaramukije mwese aho muva mukagera abakunzi ba Burundi Kingdom TV muri kumwe na Queen Dada muri ca kiganiro cyanyu Burundi Talent Show. Ndabaye ikaze, nimbibagire kugira subscribe, nimbibagire kugira like, nimbibagire kugira share, mutibagiye na comment. Turahari ku bwanyu kandi ndabakunda cyane. Turabakiriye mu bwami bwa Burundi Kingdom TV, umushitsi wacu turamwakiriye cyane. Murakoze cyane kunyakira mbombo bwa Burundi Kingdom TV. Merci beaucoup. Okay, murashaka kwidondora ku bantu batabazi. Ku mazina yanje ni Drick Winner. Drick Winner. Burundi Yeah. Amazina yanyu na iwanyu canke nayo bistakus. Afise amazina nawe n'umuziki. Amazina y'abavyeyi. Ku mazina y'abavyeyi ni Cedric, umuziki unyitwa Drick Winner aka F Nation. Sanze rero umuririmbyi. Yeah, kuko wagashize ko ngo amazina y'abaririmbyi. Ari umuririmbyi? Ndaririmba ndibaza sinwa sajaga kubusa sindumudandaza ndumuririmbyi. Baje gukora indirimbo zingahe? Ndafise indirimbo zishika kuri zine. Murashaka kuzitubwira tukazimenya. Ndafise No Stress, ndafise Turarara, ndafise Fresh, ndafise nyinshi. Just zikuri YouTube. Zose ziriko. Si. Yeah. Awaje kurondera yo disanga. Jako tugirako. Mwanditse ko amazina yawe ku ndirimbo zanyu. Drick Winner. Drick Winner. Yeah. Okay. None ubu muzeranye nguvu zangute? Ndibaza yuko kahise nikigera kangana na kubu. Ubu turi mu kubu kandi vyakahise ntabwo bingana n'ivyubu. Yajike uyu mwaka azana inguvu zidasanzwe bivaye nuko nagiye arahindura amastudio, bivaye nuko nagenda arahindura inyandiko n'ibindi bivaye nuko nagenda ahindura ndongokana team. Byose ni ibintu bituma Drick Winner aje ku nguvu zidasanzwe. Yep. Abafanzi bawe barashaka kumenya niki cyatumye uva muri management warurimo. Kuva muri management sinzi ko urabona mu management y'ubusi kuvuga ni jeje nyene ni benshi bamaze kuva mu management benshi za Bantu Boy wese waravamo za Empire hari abantu nashimye kuvuga amazina bari muri Empire cyangwa muri Bantu Boy gendo abazi ubuntu babona sivyo. Naje kuba ntaravuyemwo naho nashimye kuvuga iyo management ko nta promo baturishe sivyo. Ni ibintu tuba twarahurije ko je nabo. Yep. Hari amafoto menshi tuguma tubona asirikira ku mamedia. Cyane kandi nje ndamaze guhura n'amafoto ashika kuri abiri. Yeah. Bijya nibiki bisigura iki? Abijya kuba bimeze kujya bisigura yuko Drick Winner azananye iyindi shusho indi image ibikorwa. Kandi bakabona yuko nzanye n'indi changement muri music wanje na music y'igihugu cy'u Burundi. Ego. Gute? Nkabashimira bidusigurira ukatubya ati je ubu rero nzananye umuvuduko ungana nuko. Nakivuze n'ubwa mbere bivaye nuko nagenda hindura umuziki ntabwo usa n'uwa kera. Nzananye yindi hinduka muri music wanje nacu sivyo. Ikindi novuga nuko narahinduye inyandiko, nahinduye byinshi ico nabwira co reka turindire tura kandi son. Okay. Watangiye kuririmba ryari? Navuga yuko natanguye kubikunda muri 2014 ninjira muri studio 2016 yagushika n'ubu ariko nuko natanguye ntaririmba sikira natanguye ndirimba gospel ya rap mwico gihe kiretse yuko nyene byashitse umuntu aratirimba kagado cubibona. None ni iki cyatumye mva muri gospel? Zarashitse yarashitse dusigurira ati je byagenze nuko twumva kuko ari gihe usanga ari abantu bakuze muri gospel ariko bakaca bumva kuririmba ibindi bumva baravuga ati nojya mu ngashaka kuducanga abantu nibaza bazonshikira bazombaza mugabo byashitse mu gushika no byumva ibihe ibindi ariko ndi mu kugaruka. Ni mu kugaruka ndafise indirimbo za gospel zo gushima Imana bivanye n'ibintu yagira hindurira jewe n'imyaka ukuntu idasa. Drick ko yarari mu myaka ihise siko ari mu myaka 2022. Yep. Jengerageje kuraba ku bintu baguma bapibriye antuka ari ikintu giro dohe
wait and see gaturabe ngatishimira nabo bantu nyene bashaka kuba ati reka bashigikire talazi wacu sinovuga nka ajya amapaje nyene wabibonye ko mari bahezagire mbe wovuga ko ari page ze wazibonye ko akeza merci beaucoup izina Patio basi merci beaucoup iramaje ndibaza ni hari n'izindi utavuze ariko ndazishimira tukuru biko bariko barabikora mugandi bazi ko nazogwisha bashimire imbere ya kamera bavyumva oya ndabashimiye barabizi utabivuga inyuma ya kamera ndabashimiye hit news Jimbere magazine iteka magazine ubundi umuntu nshimira ni benshi gose Lay cool Bob's photography wari mu muryango wa F Nation yego okay umvise F Nation umvise kuri wewe F Nation kuri jewe ni umuryango munini wagutse ati wagutse gute F Nation n'umuryango uri mu tala zose DJs dancers photography aho tugiye kuri photography cyane kugizanira ba Bob's photography ba Apple Media aho sariyo mva n'abantu benshi gusa icunda shime gusa navuga yuko uyu muryango turakundana turahuza ahubwo ico twoshima nuko uri kurakura kandi twenda dushikirana mu rukundo rwacu dushaka no guteza imbere uwo muryango ego imisi yose iyo ntumye ko umuririmbyi ari ikibazo nkunda kubaza kandi ngira ari musi abantu bazovuga ati none ko iki imisi yose yamabazi akijye kibazo ibintu by'umuziki umunsi umenya ko bisetana yo kuririmba nta kibazo byigeze bitera muri famille yawe nicobora ko ndibuka yuko mu gihe nkitangura kuririmba ko jewe igihe cyose nakunda kwicara sinanzi kwicara muri salo nicara mu cumba sinzi ukuntu niciye niga mu mwaka wa 10 niho nari mu cumba ndafise indirimbo n'umutipe araho nashimye kuvuga izina kandi muzi sari kera tari muri gospel mu gihe ndirimbo nanzi ukuntu itangura muri Lema TV ndumva ukuntu itangura bati ebana iyo si ndirimbo maze kuyumva numva muri salo batanga vuga ati kumbe ibintu ivyo yirigwamo ni kuvuga iki gipeti konkuru ari yegereje igipeti kidatoye konkuru tunagifukuza umva gica wari wiga 6e cyane 10e hapana 10e ya bati umpeti tutumwirukana bati mana mugana navyumvise nikabushije kandi abo papa canke mama abavyeyi kandi kandi aho rero ubugari bwari buhiye ngoma nje gufunda bati je naho nje gufungura baza kunuka vya bindi nyana ariko imana icama test ndayikubita cyandabona ma Chabris none ubu biyumvira iki bahora bavuga iki ubu barabitahuye kubera iyo nkubu hagize ngikorwa gisohoka ukavuga ati je indirimbo yanje niyi bara bifata gute bibutse nyene bakubwiye ubwa mbere imiryango fse ni ibiri ni F Nation n'umuryango wanje w'abavyeyi nabo tuvugana sinzi sivyo ikintu abantu batangura kwanza kuyakira ni team F Nation hama umuryango nawe baraza kubona ku ma TV baza kubona ku ma media bati twaramureke ko ya myaka kuvuga ati reka tumubuziki yarahetse gusa ico bampanura nico nyenda kigenderako ariko taranje bayishigikira uko nyene nanone harimo amuvuga ati petit tiabito muri famille nyene bariyo wow hama urabereyo merci beaucoup nawe merci wamikonande je ndinjambika nyene kubera ntanungurira ndiyambika ariko ikintu ndibazi yuko ndiyambika mugabo no muri F Nation hari aba stylist hari aba stylist umulay cool ndiko ndakubwira no stylist yego Drick murashaka kutugirira akapela gato amu mwanya kujya mbajira ati uyu mwaka uzananye nguvu zihe sivyo niva kumengo rotanga freestyle ya gospel yo gushima kwereke ari vyanditse kuri Gerard natabona mu 2020 bibiri basi urakwita beatbox urabitsa gira turaye gira tugerage yavyize
yeah mwami ndagushima mu byo wakoze byose wabanye nanjye muri byose n'uyu mwaka wose undinze amakanya n'amarira no kwihebura mu makanya no kurira niwe wumpanagura uri Imana y'ububashukura abantu mu bubeshu gihukitsa abantu ntibagira isimbi guhisha kuko nakumenya ifise amahoro mu mutima nabonye kukugira amahoro mu buzima no mu bihe bikomeye wa mbere y'umutubati bwo gushima kwa ndaje zanye kimazi niwe kivugo canje kuko honje ko tujana no mu bihe bikomeye tuzobana ubudatsana oh Christ ya wow riri bindi do kandi ari abacho bibiri impamvu ndirimbe gospel just gushima hari ikintu cyo kirahinduka kuri jewe ndiko ndabona mu 22 ninguva Imana ikirama n'ukuntu Imana ikirakoresha abantu bamwe kugira tala ya Drick Winner idoge hejuru yeah. Okay, hello guy, we get a best to rap, we get a best to rap, kibagira we kurushona pop, we movie, welcome to my trap, old school, new school, we kuru bujinga we ntanu mukanga kimwe turazi kuru w'amanyanga isungitsa we ni best on a post biyayura muco n'ibindi really my name is Drick, I was born to rap for me is my destiny way. Merci beaucoup. Kabiririmba neza. Urakoze? Ahubwo nawe numvise ugerageza nzo gusaba featuring nzobisaba boss sinzikaze ko. That's como assignment. Urutangura kubesha abakunzi ba Queen Dada wavyumvise hehe? Babarira. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV turabashimiye cyane ko mwari kumwe natwe kuva tugitangura gushika duheze. Mwari kumwe na Queen Dada mukaba mwari kumwe n'umutumire wacu yitwa Drick Winner. Murashaka kuja kuri channel yiwe ya YouTube mukaraba Drick Winner mukaraba indirimbo zibe zose mukagira subscribe kuri channel yiwe kandi mukagira na j'aime kugira duteze imbere abarundi bacu bariko barazamuka ukaba wifuza yuko tukukoresha ikiganiro ja muri comment wandika izina ryawe cyangwa ndondere inbox tuvugane turabashimiye cyane kandi cyane ndabakunda cyane ndabase ku mutima nimwibagire gukora subscribe ciao